tuzingura amabira yacu dufata akanya twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana ndiko ndasangira namwe ibyaye n'ibintu bibiri suko ari bibiri gusa ariko natoye ivyo bibiri kugira ngo ndayibahe mu gihe nk'iki bituma ikanguro rifata ikibanza. Naravuze cyambere kubaho ubuzima buhindutse de ugacika iyo mpinduka. Witwa Martin Luther King yaravuze ikintu kidasanzwe, aravuga ngo naho tutambaye uniforme z'igisoda, aravuga ngo ndashaka kubivuga ndavyatagura kandi ndavyemezwa yuko ino movement ico gihe yari movement yari kirondera ibijanye na liberté cyangwa agateka kazira muntu. Aravuga ngo ndashaka kuvuga ntabikekeranya ndavyemeza kandi ndavyatagura yuko turi gisirikare. Ati nubwo atangaho dufise hariho umutima uri muri twebwe udutuma gukora ibi bintu biruta abandi bafise ingoho. Ati aravuga ikindi kintu kidasanzwe, aravuga ngo ntukavuge gusa ibijanye n'impinduka, be that change you want to see. Iyo mpinduka ushaka kubona, icyo ukeneye kubona mu buzima bwawe gicike. Mani masa murubeho gusa uvuga ibijanye na changement ubwawe, be that change yourself. Shika ubwawe impinduka. Umuntu akubone gusa utari umuntu ariko arahinduka, ariko akubone ubwawe wacitse impinduka. Uyu musi ndagiye kuvuga ikintu cya kabiri nizere neza nakikere ko kizaguhindura ubuzima bw'iwawe. Ni ikintu kidasanzwe cyandi ubuzima bw'iwanje nizakora kigiye guhindura ubuzima bw'iwawe. Ni iki kintu nise ngo abantu biteze kubona ikanguro, abantu biteze kubona ikanguro rifata ikibanza, ubwa mbere ko nabivuze babaho ubuzima buhindutse ubwabo gasika impinduka. Ikintu cya kabiri kidasanzwe babayeho kugira ngo bubahishe Imana yabo kandi wongere bayimenyekanishe. Ubuzima bwabo bafashe engagement yo kubahisha Imana. Siko kino kimwe ko macumva kubahisha Imana apara kuyubahisha no kuyimenyekanisha. Abantu ngiye kubwira muri kino kibanza n'abantu biteguye gufata kino cyemezo kidasanzwe kubahisha Imana no kuyimenyekanisha. Baramuntu biko ngo kubahisha Imana kuyimenyekanisha. Ikanguro rishobora gufata ikibanza. Igishengero datawe kino kintu kidasanzwe cyitwa kubahisha Imana ndetse no kuyimenyekanisha. Kuva kera iyo twasoma ijambo ry'Imana, Imana yarifuza ubwoko bwayo yiharije. Biravuga ngo takene kumwe muba ihanga ritandukanye n'ayandi mahanga. Ayandi mahanga afise abami ayarongora, ariko mwese ko mugira abami. Sindabakera muri systeme y'isi, sindabakera mu bizayi n'imikorere y'abana b'abantu. Mwenda bashaka nk'ihanga ryanje. Ugiye kuraba ingene ihanga rya Israeli Imana yitoranije, ubundi mugambi Imana ari ifise yari keneye abantu yisira ku ruhande yeza igakura mu bandi ikabagira kuba abatandukanye n'abandi. Uyo mugambi nubwo abantu bawishe Imana higeze iva muri mugambi. Niwo mugambi w'ibihe vyayo bidashira. Mbabwiye ikintu kimwe, igihe cyose Imana yateguye gukora ikintu, ico kintu umwana umuntu akacisha n'ikigenda uko abishaka, igihe cyose Imana bifise plan B yo kugera ibintu biza kugera, kuko izi vyose ni omniscient uvemeni ya buri kino kibanza. Ico gihe ivyakunze baravuga ngo yibarire ko tukeneye umwami. Babwira Samuel yibwire itukeneye kumera ukwacu, itukeneye ko Imana tubera umwami. Yibwiye ko tukeneye umwami nk'andi mahanga, kubera ko Imana ingene ari umwana w'umuntu. Imana yari kugira ngo yamirikira hata umwana w'umuntu. Nico gituma hari baravuga ngo kubera ko Imana yabiretse nkabikora, Imana izo gufata ku ngufu iyo bidakenewe. Imana irakubaha, ishaka kutubwira ngo tuyubahe ubwayo nayo yamaze kutwubaha. Iyo tuvuze ikintu ntigifata nk'ikintu gisanzwe, ni ikintu yubahiriza ko bwisha tugize na position duteresemo. Barabwira Samuel dukeneye kumera nk'andi mahanga. Imana ivuga okay sawa, ngoma ndabatoranize umwami. Mugabo uwo mwami azobababaza, azobaruhisha, azobamerera nabi. Baravuga ntaco turavyeme tuzokwashima. Mugabo Imana nubwo vyageze gutyo umugambi ugafora, Imana igeze bivamwo. Ugiye kuraba muri Kristo Yesu yongeye gusubira kurondera ryahanga, yongeye gusubira kwitoraniriza ryahanga. Iri hanga itoranya muri Kristo Yesu yatandukanye ryahanga rya mbere. Kumbe ryahanga rya mbere cyari gitutu gishusho y'ukuri yagomba kuza gihanga Imana yifuza. Uyu munsi ndakomeza kugura amaso ndabereke ikintu kidasanzwe. Hamwe wo bimenya ubuzima bwa sina bukekeranya buhinduka automatiquement. Hari amajambo dukunze kuvuga kuko araryoshe, mugabe indani nyegeje mu butunzi budasanzwe. Abaroma igice 8 usomigwa ku murongo wa 28 haravuga ngo abo yamenye kera. Ariko avuga abo yamenye kera, yari kavuga Aburahamu, yari kavuga Elisa.
abo yamenye kera yari kavuga Yesaya nawe yabaye mu prophet messianique ariko avuga ngo abo yamenye kera yari kavuga ababaye mu isezerano rya kera burya mu gihe cya Aburahamu Imana yari ikuzi mu gihe cya Elisa Imana yari ikuzi mu gihe cya Eliya Imana yari ikuzi abo yamenye kera si bariya abo yamenye kera n'uyu munsi abandi ko ndabwira bagiye guhaguruka kuyihesha icyubahiro kuyubahisha no kuyimenyekanisha bivuga ngo mpera mu bihe bya kera nkavuga itanguro ry'ibintu ndahera mu itanguro nkavuga iherezo ry'ibintu akavuga ngo icyo bavuga ngo imigambi yanje izorama Imana icyo gihe yabona wewe yabona umuntu muri Kristo Yesu azoza gukora ibitandukanye na bimwe bamugisha Mose bakora icyo cyo barakubwiye ngo ndashimana mukirushimira Imana ndashimana ko twavutse mu gihe nk'iki surumara umuntu muri kumwe ngo dushime Imana ko twavutse mu gihe nk'iki urazi umuntu ataramenya umugambi w'Imana muri Kristo Yesu Imana imufise ko ashaka kubaho aduga amanuka anezerwa babara kubera ko abona imukikuje abona ibyo abonesha amaso urazi hari ikintu umenya muri Kristo Yesu kikarukurutira uburemere bw'umubabaro uba ufise muri ako kanya icyo nacyo sikindi mbabwire iyo umenya umugambi w'Imana ku buzima bw'iwawe birarenze ikindi kintu cyose hano muri nosi haleluya birarenze ikindi kintu cyose hano muri nosi abo yamenye kera birivuga ngo yagize iki yarabatoranije ibatorega habiki gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo Bibiliya ivuze ishusho yarabatoranije gushushanywa n'ishusho ishusho n'ijambo ikona ikone ku bantu bakunze kwaza marasha amatelefone sivyo telefone yose irafise ikone ikone ni iga image yiga application ufise muri telefone yawe ubu ndavuze WhatsApp ni ibintu byinshi WhatsApp ni message na mafoto na video ni programa niniya mugabo muri telefone yako ni urafise WhatsApp tuvuga ngo tware mu ishusho y'Imana dufise ishusho ya Kristo bitwebwe ishusho ya Kristo benshi nibatahura ibyo bariko baravuga ishusho ya Kristo niga imaje ariko indani inyegetsemo ibintu udashobora kubona biri indani nikashuko gusa ukrikamwo ufyondamwo ako kanya tubona bize ukabona aho wandikira chatting ukabona statut ukabona video canke audio ukabona bya byose n'ama contact n'ibindi byose ariko nushobora kubibona gute binyegeje muri ya image bivuze ngo yabatoje gushushanywa n'ishusho ya Kristo bikuvuga iki mbabwire Kristo ni gitwazi cy'Imana yifuza gukora ni gitwazi imigambi y'Imana hano mirosi ni ivyiyumviro vyasizwe amavuta wa mugore yaragwaye utinyanka amaze guhishurirwa Kristo uwari we yaravuze ntibikene gusa ko ngenda ngufika mbere we ndamubwire ngo giza tayo na situation ndimo ntibinyemerera havuga mbwa kubera ko nabonye ari ishusho y'Imana ubiriza kujya gukora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu ni kurya ushobora gufyonda kuri iga image iga icone yiga application muri telefone yiwawe iyo usoze hari ibintu bisabiza hari ibintu bisavyuguruka yavuga ati ninamukora ko gusa iyi ni image ya application y'inyishu y'ikibazo canje sisho gukora ko gusa ndaza kuronka gukira kwanje nico gituma ubiriza ibiragusaba kwishurirwa hariho benshi bariko baramukorako ariko application niyo response ku mabezo yabo kubera ko ntibari bafise revelation y'igishusho y'Imana yari ngaha muri nosi nubone Kristo yaravuze ngo birakwiye ko ngenda kuko ngiye niho sigiyo application mukabona kwikoresha urabona nusakumese gute nushakumhiga mese gute WhatsApp ikoresha nimero imwe ugiye mu kindi gihugu bakubwira ngo urasa gukoresha ya nimero cyangwa ushire mu yindi bakoresha nimero zibiri Yesu avuze ngo icyo bakiza nuko ngene mwari baza uyu mwanya ni jewe nari admin ni je nari administrateur wino logiciel wino program wino application ninagenda nzoba hari chance yo gutangwa namwe kuyikoresha hatari jewe ndiko ndayikoresha hebabwira ikintu kimwe yaragiye uyu munsi abadmin yasize muri groupe yo gutunganisha ibibazo by'abantu ni wewe neze siskora muri ari karangiza muri kyo kibanza haravuga ngo nukwira babwire unyizera azokora ibikorwa zewe ngora muyani baza uko na urandega ibibazo by'abantu tora amasolution y'ibibazo by'abantu umusumwe abura n'umujene yari midayimoni imwe yarimwo umukuru w'amadayimoni ibihumbi ko birivuga ngo abantu bari baramuhebeye iyo bamuboshe amashana akomeye yaratatagura Yesu amushikiriye arabaza ngo witwa ntiyavuze ngo mwitwa bande hari umuntu abarimo amadayimoni menshi Yesu ntiyavuze ngo amazina yanyu nayahe yavuze witwa nde avuga ngo nitwa Gitero bisigura ngo ufate ndumukuru w'amadayimoni ibihumbi
mugabo aramubwira ngo turagusavye none udushakira ikigihe cacu kitaragera. Kandi byo bavuga ko ari ukuri. Igihe cya muri cyari bwagere bari bazikora umunsi umwe bazoneshwa bazocigwa ko iteka. Bari bazikora umunsi umwe azoheza ivyabo ku mugaragaro. Bati none ubu kigihe cyacu kitaragera. Mugabo kubera ko ishusho y'Imana yari hano muri nosi. Ntarindira igihe cya Satani kugera. Igihe cyawe cageze araca mu cageze kubijana igihe cya Satani. Aramubwira tubiriza ubu nyene. Ati mbwa basi usaba ikintu kimwe. Utureke tugende muri ziyangurube. Yesu savuze ngo munyene mugende. Bivuga ko zari ingurube zirenga 2,000. Izo ngurube zose zigenda mu mazi. Zigwayo mu kiyaga. Abantu baca baraza barasara bavuga ngo nabavire mu gisagara. Bo babonye uruhombo, mugabo ntibabonye. Hano Yesu abari karavaloriza umuntu. Kora ko zigaronga ingurube 2,000 uyu munsi ni imiliyoni amajana ngahe? Amajana 9. Yesu ntiharavye umuntu afise amasikatrice. Yabonye umuntu akeneye gutabagwa. Aremera araheba imiliyoni amajana 9 hafi muri yaridi. Kugira ngo ashobore gucungura ubuzima bw'umuntu, ashobore gukiza ubuzima bw'umuntu. Aravuga ngo ukuri ndababwira ibikorwa jewe ngora. Unyizera nawe azobikora. Arongera ko ikindi kintu kandi azokora nibibiruta. Paulo rikavuga ngo gushanwa n'ishusho ya Kristo yakompara bino bintu. Ishusho ya Kristo yabaye hano mu inosi. Nico tugiye kuba kandi tubene ikikita kubera ko Yesu agiye twebwe twacafise umwanya wo kugira mise à jour. Twabwira ibintu musanzwe mukoresha mu buzima. Iyo ugize mise à jour uronka version charge kurusha yari ihari. Mise à jour uwa mbere yayikoze ni Petero. Alleluia. Mise à jour yakoze ya mbere. Bamuzaniye abantu ngo igitutu ciwe nicabasha kubakira. Harari mwigeze mubona Yesu akirisha abantu igitutu. Paulo amaze kuvyumva nawe akora mise à jour yindi. Bivuga ngo Imana ikoresha amoko ya Paulo imenyekana n'ibitangaza ngo kubyo vyatuma abantu bazana ibitambara vyabo n'ivyambazo vyabo bakabikoza ku mubiri babikojeje ku muntu harimo daimoni zikavayo zifuza induru ziriko zirasha. Harano mubona Yesu yigeze kuri deliverance umuntu arimo amademoni akoresheje agatambara canke icambazo. Iyo yari mise à jour. Ndafise inkuru nziza muri kino gihe cyacu yiteze ikanguro ryanyuma haro mise à jour yindi nayo iri ko iraba. Iyo nayo sigindi nuko umusuma tugiye guhaguruka ngaha urabona iyo abantu bazana abagwayi iyo ni version ya kera habakenewe mise à jour. Iyo abantu bazana umuntu afise ikibazo iyo ni version ya kera harakenewe mise à jour. Uvuze version shasha tugiye gukoresha n'igihe tugiye guhaguruka twese abantu tugiye kuvuga ubutumwa hata numwe dusiga atakire Yesu nk'umwami n'umukiza hata umuntu agwaye hatakire igitangazo ciwe. Version shasha tugiye gukoresha n'igihe tugiye guhaguruka tubaze uyu munsi muragenda princess, uyu munsi muragenda ruwakarege, uyu munsi muragenda hospital militaire. Nta mugwayi n'umwe dusiga babwiye ko afise ingwara idakira. Iyo ni version shasha. Kubera kumviriza iyo Imana itegura abantu kuyesa subahiro kuyubahisha no kwimenyekanisha ibaha ibikenewe vyose. Tugende muri Daniel igice ni cya 3 musome ku 26. Version shasha nta munyantege nkakwiye kuba hagati muri twebwe. Bivuga ngo muri bo nta munyantege nkera arimo. Ngo munyantege muri bo yafise inkomezi nk'iza Dawidi. Warameze nka Dawidi nawe yarameze nk'Imana. Oh my God. Harama version mashasha Imana igiye kwinstara mu buzima bwawe tugiye gukoresha. Daniel cya 3 umurongo wa 26 aravuga ngo maze Nebukadineza yigera ku muryango w'iryo tanure ryo muri ruhinda ashira ijwi hejuru ati yemwe Shaduraka na Meshaki na Abedenego mwabasavye b'Imana isumba vyose nimusohoke muze hano. Ngo iki? Yemwe Shaduraka na Meshaki na Abedenego mwabasavye b'Imana isumba vyose nimusohoke muze hano. Genda kuri verset 15 utuza ngaho. Bumvise ko fete hano habaye ibisikanya ry'ibihe. Kare umwami ntiyari kavuga gutyo. Abantu ndiko ndabwira n'abantu bagiye gutuma amarangaje y'abantu ahinduka. Kare umwami suko isi yayirangaje yiwe nimumvirize kuri hera kuri 15 mumvirize rangaje yiwe. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imirongo n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumonya n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuga mukemera kwikubita hasi mugasenga ishushanyo nakoze bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro hinda mbega Imana yobakiza amaboko yanje yobihe. Umva rangaje rafise mbega Imana iyo Mana muri ko murambwira yobakiza amaboko yiwanje. Uyu mugabo
umugabo yari yuzuye ubwibone, yari yuzuye ubwishime ntasigaye no bwita. Havuga iyo mana yanyu iyo bakiza amaboko yiwanje, uri kuri kompara n'Imana yacu, uri kurigeranya n'Imana yacu. Iyo mana yanyu iyo bakiza mu maboko yanyu jewe. Hari abantu bafite amaranga Jean nkayo. Iyo mana en fait ni imana y'abakene, n'abantu bafite batize, abanalphabète. En fait nta mu intellectuel quand même ashaka gufata umwanya wo gusenga nk'uyu. En fait ucubona nyene bavu n'abantu batagira ivyo bakora, n'abantu mu mutwe bagaragara bari empty. Ico nkundira Imana yacu irihangana, kandi Imana yacu irafise patience, irakureka ukavuga. Mugabo irabizi ko imbere hari kiza gukora, kiza gutuma uzibwa kanwa ugahindura aya. Ariko iyo Mana yobakiza amaboko yanje, yari yumva umengo niwe Superman, yari yumva umengo niwe Alpha na Omega, yari yumva kumengo ubuzima bw'aba bantu Mesaka bwira unashata buri maboko yiwe. Yarazi ko arabana ashobora gufyonda, ashobora gukoresha icyo asaba. Mbabwira ikintu kimwe, hari abantu buri muri nosi wiheze ukabakora ubukoze kumbone y'ijisho ry'Imana. Shadraka na Meshaki na Abedunego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Ndakunda attitude y'aba bagabo. Atiko turabisoma umengo ni ibintu bisanzwe. Burya aba president bubu ntibameze nk'aba bami. Kuko president bubu ashaka gucira urubanza, ngira pete kagira rukuru canke bakakuvugira bigaca mu biganiro. Aha nta biganiro bihari. Umwami avuze ngo kuraho baca bakuraho. Deja kurengukanwa n'umwami bakureze, kandi ubisike ibyo bavuze batakubesheye, kandi ucicagezwe kivuga. Agwati umviriza, ndabaha akajyo karimo ko akunda bakunda faveur yawe ndabahaye, kandi ndavyirabira, kandi babimbarira mbwa sinabibona. Ubu ndavyirabira bagomba bavuze inzamba. Ubu nyene muce munama munamishe gushaka nashinze cyo umwami peke iyo Mana yanyu bakize amaboko yiwanje. Ariko murumva inyisho yawo barambwira urazi nta nico turinda turakwishura mwani majambo. Mbabwira nyene bambwiye ngo ivyo heje kuvuga ni no sense. Urazi umuntu akubwiye ngo muri ivyo uvuze nta nico numva no kwishura. Muyani majambo runakwiye n'inyishu no guha ako nagasuzuguro. Mwani majambo nimba abantu bamwishuye gutya bari bazi umugabo begamiye, bari bazi mu ruhande rwabo, kandi nubwo abatari kwenda barakubizwa bwabo baba turafashe risk. Muri ikivuze wajeje muri ikivuze tunaje twamaze kwishura. Nico gituma hefu umviriza ingene cyatege 17 asangwa ariko bimeze Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanyo ry'umuriro ruhinda, kandi niyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko nawe bituba bityo umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe cyangwa ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu hagari, maze Nebukadineza uburake buca buramusaza. Umviriza aho ndavuga ngo nuko umwami arashangashirwa, nuko uburake buraziringa. Hano bavuze ngo uburake bugira iki? Nturabona umwami yasaze wewe. Uyu n'umampereur atwara ibihugu afise ubwami. Bavuze ngo uburake buramusaza, bibaze ko byari ibintu bisanzwe. Ni kuvuga ko uwo mwanya cyo rafise mu ntoki yakimenye, wari wandi wo mukubiti kofe umva nyene yasase kubera amajambo wamubwiye akoze ahantu. Tuwerazi ko ari ikintu kinini iya mugasanze mu buzima bw'abantu atakindi kintu kinini hagihari nk'Imana yabo. Uvuze rero ukaye kukwishura eti kubwire nushake wimene nidufukama icyo gisanyo washinze. Umviriza icyo twishimiye nuko Imana yacu uvuze ngo ntacyo ushaka kudukiza, urafise Imana ishaka kudukiza amaboko yawe. Ariko kandi umva kamwe barabanyabwenge kubera ko iyo Imana yacu itamenyegwa irashaka kuvyihoza, kuko hari ikindi isi twe tutazi, naho nyene ntidupfukama. Iswe uyu munsi muri kino gihe cacu kosha kufisa ubushize bw'amago ngana gutyo umeze gutyo, aba nibo bantu bahindura ibintu, n'abantu badatinya ikintu na kimwe, batinya Imana gusa, n'abana cyakiri ikintu bashobora guha ikibanza uretse Imana yabo gusa, n'abantu biza Imana yawuzuye. Birivuga ngo uburake buramusaza kura ko bwari umushajije atafata ingingo atanu umunsi n'umwe yabwira afata avuga ngo ubu nyene sose betanga butu ryo tanure mani maze abo bari gusha kuri première degré mwangeneye ko basha kuri 7e degré. Ana hari ubushe umuntu agira ku buryo buba irreparable. Iyo umuntu ahicambira amaze kuraba degré d'abord y'ubushe bwiwe, habwa ati kameme turabona ko arashobora gukira, turabona ko mugabo ari ahantu hari urugeze ushobora kugeza gusha hamwe avuga ati vraiment aha ntaco dushobora gukora. Umwami avuze ngo shusha iryo tanure ibetanga bondwi, yavuze tumiriza ndakeneye ko basha kuri degré aho atani igufa ryiwe bazotora. Mugabi urabona
iyo umuntu ategura ibintu burya Imana yabihejeje kera wowe utegura ibyo yahejeje kera ubwayo kamere kayo birivuga ngo n'umuriro utongo babwira mwishamba iyo umuriro bijya miriro yenyakanga ajya amafedo Bruce abaye ukeneye kuzimya neza uzimisha undi muriro abaje gusekana n'uyo muriro badafise umuriro muri wo birivuga ngo abagabo bari bagiye kubatayo ibibeya vy'umuriro vyamanje kubica nta numwe yabateruye aje kubatayo yagarutse gutererayo gusa bagiriyeko kora ko ubwabo nta muriro bafise nta mana y'umuriro tongora bafise muri bo ariko abandi basangwa rundi muriro umuriro waraje barasekana wawundi surasima nga kubera iyo shoki baye kameme yabaye imigozi ari babushashika shisho umuriro wakoze n'umushatsi wawe nta mushatsi wavungutse hama mu muriro baca basanga uyundi mu invité spécial baca basanga uyundi mu batari bazi ufite urya muri bamutereye urya muri yarasanzweyo urya muri yarasanzweyo aze ati kari mumeje zame irungu rya ryanje ingo tuganire batangura kuganira birambwira ngo nihaje twako turasoma birivuga ngo umwami yicaye abura amahoro no we wisha abantu ntari kindi wabayejeje deje nabagiye kubata wabonye vyabaye ko ubura amahoro yiki mukaba harakabaye umengo ari kintu kibuze munyimato yaye ni munyereke ahantu babantu twatayo warabizi ko washuje itanure ibeta ngabondwi nigufa riraza gucika umunyota uriko ngo urabe yiki muga Imana ariko ambwira ati umviriza uyu munsi ngoma ndagutange ko akarorero nabandi bazozi nyuma yawe baze bamenye ko Imana itandukanye n'ibikigwa mana vyanyo Imana itandukanye n'ibikigwa mana vyanyo Imana ikomeye kurusha ivyo mwizera ko bikomeye Imana ihezekira cyose kurusha kiyakira umuhagaciro hejuru zonga ndatandukanye n'abandi iyo niyo image yanje niyo ikone yanje agira confusion abona abantu bane haravuga ati rega bwabundi ngira kubera ngira amaraso y'aba bantu ngira nasaze ngwana twateye abantu bangahe tirema mino nubizi ende tubona n'ikigaro kiragoye gufata ende tuwa niba twatayeyo avuga no sivyo dukabona biratandukanye n'ivyo 1 + 1 + 1 = 3 mugabo jewe 1 + 1 + 1 = 4 avuga ndonda cyangarikiwe ivyo dukabona biratandukanye n'ivyo rero nitese mugabo tinge ndabe neza akumye gutaravye ati mugabo kandi wakane ndiko ndabona afise ishusho afise ikone afise image afise ishusho y'umwana w'Imana babwire ubundi gute uyu muntu yari afise ibigirwamana ikintu cyonyine yari azi kuva mu bwana bwiwe byari ibigirwamana vyagenze gute ngo ashobore kubona ashobore kumenya ko ari ishusho y'umwana w'Imana henda kubwira ikintu kimwe Meshaka Abdenego na Shadraka barubahishije Imana yabo bongera barayimenyekanisha iki nico tugiye gukora hariho benshi batayizi bazi ubushobozi bw'abarozi bazi ubushobozi bw'abakorikori bazi ubushobozi bw'ibindi bintu bikanaka uyu munsi turagiye guhaguruka turagiye kubahisha Imana yacu twongere tuyimenyekanishe buyari majambo tukabemeza yuko mwama atandukanye n'abandi nuko tubere ku rundi ruhande rw'iyo Mana batari bazi pameni ya muri kino kibanza nuko tuyihishura ico tubereyeho ikanguro nigihe twumva ko tugiye guhishura Kristo haleluya mu Bushinwa bavuga ngo uwo Kristo ni ivyiyumviro by'abazungu byo muri Europe bakeneye gucako kugira ngo batuzane mu bukoroni bwabo ntibazi ko uwo Kristo ubwiwe ari umukolonisateur ari umwami ari hejuru y'abandi sinzi ko ari abantu bariko barariva muri kino kibanza bavuga ngo ni ivyiyumviro bya Kristo si ivyiyumviro by'abantu abandi bashavuga ngo nimutanga itandukaniro kuko turabona ko Yesu ameze cyo kimwe na Sokrate ntagereranywa n'umwe ntagereranywa n'umufilosofe n'umwe aratandukanye n'abanyabwenge bose babayeho abandi yabaye ubwenge ariko we n'ubwenge ubwiwe yabaye ubuzima ariko ubwiwe n'ubuzima ubwiwe pameni ya muri kino kibanza isi irakeneye guhishurirwa Kristo irakeneye kumenya ishusho y'Imana iyo tuvuga ikanguro sesa nuko abantu tubazi nakavuga ngo nahora mpakana ivy'Imana mugabo nta kindi gishobora gukora muranyeretse ko iyo Mana iri hejuru y'ibintu byose haleluya nigihe tudefia isi systeme y'isi kuri 26 atavuga yiyoroheje irangaje irahinduka maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda ashirijwe hejuru ati yemwe Shadraka na Meshaki na Abdenego mwabasavye b'Imana isumba byose iyi titre kare bari bayifise talk to me iyi titre kare bari bayifise
umva yabafatira mu gwara muko babwiye ngo ewe Meshaki ngo ndizake mwabasavyi b'Imana nzima reka nampife gatoya Meshaki ngo na Shadraka mwabakorana n'Imana mwabambasadori afata mwana ndamenya ko muri abantu basanzwe ivyo mwavuze nivyo mpejeje kubona mwavuze ko iyo Mana ishobora kubakiza itanure ry'umuriro wanje na cyane batanga bondwe none ndibonye vyawe mwani mazambo ndabona ko murabizerwa biyo Mana muri abakundwa biyo Mana muri abakorana iyo Mana kuyereka Imana dukorana ino si turagiye kwishura Kristo yacunguye ubuzima bwa imiryango yacu yagiye kwishurira Imana yaduhamagaye mwizira nuva mena mashyamesha muri kino kibanza ini kanguro ryabaye muri kino gihe cyabo ini kanguro ryafashe kibanza muri biro bihe byabo umwami ubwira urazi umwami yihanye iyo umwami yihanye mu buryo nk'ubu igihugu cyose kirakurikira abantu bavuga ngo umwe ruva ibikuru ugakwira igihugu cyose haleluya hari isirwa rimwe ngo bakubabwira iki gisirikare Imana ikirahagurutsa iki gisirikare Imana ikirategura iki gisirikare kitambaye umwambaro ubagisoda cyane w'igipolisi iki gisirikare cyo muri Kristo Yesu cyo muri bihe bya nyuma ni gisirikare kigiye kuviza ubwambe na mbere abari hejuru bihana pana vy'umurenzako murampabarira harabategetse bihana ivyo hejuru ivy'umurenzako iko siko tuko turavuga ako siko gakiza tuko turavuga abantu bihana bakihana vy'ukuri ishengero ryo shaka kuzana ino repentance ishengero ryo shaka kuzana uko kwihana atari kumurenzako atari uko hejuru ukwihana kuzima ukwihana gukomeye ukwihana guhera indani ukwihana kuticuzwa uyu mwami yihanye biticuzwa haleluya umwami aravuga ngo somera gatohe bavyuve neza mwabasavye Imana isumba vyose nimusoke muze hano nuko Shadraka na Meshaki na Abdenego baca barasoka baba hagati mu muriro maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo basanga umuriro utashoboye kugira icyo bagira ku mibiri yabo kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse n'imyinjiro yabo atacu yabaye haba n'akarango k'umuriro bonukako Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shadraka na Meshaki na Abdenego iragahimbazwa niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagaheba amagara yabo kugira ngo ntibagire iyindi Mana nimwe basaba canke basenga atari Imana yabo nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese mu bwoko bwose canke yanga canke wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abdenego azohimbagurwa kandi urugo rwiwe ruzosigara ritongo kuko atayindi Mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo maze umwami ashira hejuru Shadraka na Meshaki na Abdenego mu gihugu c'i Babuloni kwabaye gusa kwihana umwami yavuze ngo umuntu wese uwari we wese mu bwoko bwose mu matribi yose indimi zose azohirahira kuvuga nabi mw'ikanguro Imana yacu nta numwe asubira kuyivuga nabi yavuze ngo uzo kwihahira akavuga nabi Imana ya Meshaki Abdenego na Shadraka iki cageze bushizeho azoce yicwa kuko uyu munsi banyeretse Imana higeze kubona mubisike navuze yavuze ngo nta yindi Mana ishobora gukiza muri ubu buryo mwibuke barabasuzumye kumwe petaje bati n'imisimu yabo ibasotse bemezwa neza n'ivyabaye barasuzuma basanga nta mushatsi nta rugohe rwavungutse nta kanwa kamwe hari ikindi kintu bavuze gikomeye ngo ntibanamota wewe woja mu gikoni ugacana ukaguma umwota pafe wisize abantu baradefiya maruwa naturel yarahari barumviriza basanga nta odeur na ntoya y'umwotsi kandi bamaze y'umwanya kuko ari byo bari bafise byo kuvugana na Yesu basanze mu itanure bumvije basanga nta kintu kimwe bafise umwami aravuga ngo mbonye Imana iteye ubwoba mbonye Imana harinzi aravuga ngo nta yindi Mana yoshobora gukiza bene ubu buryo nta yindi Mana ishobora gukiza gutabara muri ubu buryo
ndasubiramo, nta yindi mana ishobora gukiza igatabara muri ubu buryo. Nta yindi mana, nivyo bagiye kuvuga hejuru ubuzima bwawe, ishobora gukiza igatabara muri ubu buryo. Nta yindi mana ishobora gukora ibintu muri ubu buryo. Ivyari bikeneye ko basubira kuzingurura bavuga amajambo y'Imana n'ibindi. Ishobora baje kudemonta cyari cikwije kugira ngo ibihugu birenga 150 vyose vyihari. Iyi ni ryo kanguro tugiye ku experimenta muri kino gihugu, aho Imana yacigiye kuvugwa n'abahambaye, ababaye nabo hasi cyane banyarucare. Imana yacigiye kubahwa n'abakomeye, kare basuzugura ubushobozi bwayo, kare bahakana ubushobozi bwa Mariya muri kino kibanza, kuko hagiye kubona ko atayindi Imana ishobora gukora. Uyu munsi hari uruvange rw'ibintu. Dusenga Imana imwe, umuyisilamu avuga dusenga Imana imwe, undi akavuga dusenga Imana imwe. Ntidusenga Imana imwe, vyose vyitwa Imana, mugabo Imana ni imwe iri hejuru y'izo Imana zindi zose. Mbabwira ikintu kimwe ndangiza, igihe cyose Imana ikeneye gusobanura ibintu, Imana rumuri ico ngomba dusenga uyu mwanya. Mu gihe cya Eliya hari confusion, abari mu ntege nke bumva umengo bari mu nkomezi, abari mu nkomezi akuma bari mu ntege nke. Yari confusion totale, abantu bari bafite amashusho atandukanye. Ngabo Eliya aravuga tuvuze dukure confusion mu bantu. Uyu munsi birakenewe ko tumenye Imana y'ukuri kuye gusengwa mu Ikanguro, naho Imana yacu twizeye se w'umwami wacu Yesu Kristo. Apana Imana gusa, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo biratandukanye n'Imana. Imana yacu ni Imana se w'umwami. Abatizeye ko Yesu ari umwami, yo si Imana imwe dusenga. Murampabarira. Icyo kituma mbabwira ikintu kimwe, yavuze ngo bemeye guheba amagara yawe. Mu gihe cy'Ikanguro turemera guheba. N'igihe tuvuga ibitandukanye n'ivyo societe civile ivuga, n'igihe tuvuga ibitandukanye n'ivyo guverinoma vyizwa ngo irayikivuga. No, si Imana kimwe. Imana yacu ni Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, apana se w'intumwa. Yesu ni umwami. Uniwe yamanutse abasanga muri itanura ry'umuriro akiza ubuzima bwawo. Kandi babwira ikintu kimwe, uyu muriro ntiyawuvuyemo. Arasiko mu gihe kanaka y'abandi bazofata amariske mu gihe cy'Ikanguro gisa nk'iki, n'abagatererwa mu muriro nibagwayo ntiyazobari bazomusangayo, ntiyigeze avayo. Bo baravuye ariko we ntiyavuyeyo, we yagumye kuko araciteze ayandi marandevu yandi. Shobora kudemonta 100% yuko bose bavuga Imana, tavuga Imana imwe. Na Nebukadineza yarazi ko iyo ari Imana, mugabo yarabonye Imana itandukanye niyo Mana yizera. Ndavuga umuryango wawe uragiye kubona Imana itandukanye n'Imana bizera. Urungano rwawe kubona Imana itandukanye n'Imana bizera. Ikiguzi cyacu kiragiye kumenya Imana itandukanye n'Imana ziri muri kino gihugu. Numva amen yawe n'amashyi menshi n'akamo k'inshizi ku mwami wawe. Haguruka ku maguru yawe. Abandi ko nabwira n'abantu batamara gutinya umuriro n'ibibeya vyabo, ariko n'abantu bazi ko rande vyashaka kubera mu muriro. Imana ashobora guhura nawe mu muriro.